kuko nanje amahanje musigenda yabona muri wowe Ima nifate minene kuri mu rukundo nawe umutima uragwaye ukeneye agahengwe online kumanisha yo kwirengagiza ariko umutima umbabaza sinawakana nuko naramenya icagutwaye unkomeretse umutima iyo bari amakosa yawe canke n'amakosa yanje ubuca sikubwira nikibakubwira kigushingura umutima kuva mu buto gusangira kabisi nagahiye rukundo rwanje ndazi kutari gito nikica kubaye Ndiko wa musto tunana ararubwira mitfresh Ewa bras umwana kazi ariko kandi bora ikibazo mwe gucamo bw'abariri mukuzogira ikibazo mufisa abana bakaze kenshi yo musora amahiti usanga ngo mbona ibindi byana bikazuka sana imana uramutekanye kandi mwe uburyo mustominga yaragufashije cyane basani nyanja isini kwimeze oya uswi kwimeze wambira vaninge no bawitwara biravana n'ingendo bawitwara mu bisanzwe nakubwiye ko isari kwimeze ariko nahise ikindi yamije uvuge ngo bimeze gute waramutose cyane ati nta mpamvu yo kumutoka abwizo kuri utoka ubuki nkabujyaga mwana abwizo kandi barasigago samani braza okay tangu wangu ari ngoma mperetse kumva wakoze na Fabilove Toraba mast Nitwa mast Toraba mast Nitwa mast hano na feedback kubatagira kanoti nubakangisha mu flow ataya manene so I'm sorry mama fasha kubwira amafada ibyakora birakwama harabatuma bijyabo ntibashaka ngo mpagaze barabuhase n'inyagaze babifata ko bitari ngo bikunde ngimihari ko gishari bakigira nk'abandi badahari mu kinogo ntawo mu kuboko barahunze kuri mic bakigira ko umuziki bawukunze ngo warihenze byaragucanze baragutanze ibyo birashaje niko bavuga zana imitoma reka izo rap zifuye minds imeze nk'imbwa zikuga turakora bagapinga sinzi ko bifuza yuko twama tubasenga twanga gusega bakaducenga ntagafaranga bro nibanga ngo nukugara bisa n'ingwara mana tabara heba dutwara uyu n'umuhari utavanze nishari enzapi ni heya mabro muvu mu mutima natewe n'uyu muziki ni so yari hustler all eyes on me like izo mambo Take it on me oh let's go naho batabyumva Zivuga benshi zivuga benshi abenshi turabazi fresh bavuga menshi akenshi bakurisha benshi bashaka ikesha mamani kuzitora nizo mani mbega sumugani kuko banakwanga bakubona nk'ishetani cyangwa karibwo karirira mu mbari bakuvuga mu makuru bakutera imisumari nako baguponze bagacisha no mu kanwa izina ryawe naho nyene ushima Imana kuko benshi baravuga n'abafise isabukuru mu makuru wowe utanze ivyo bishasha nibavuge n'agakuru bose turakora bose babona bose nka bose bagahora byose nasheya nibagira kora gutumengo n'urumana w'imuhira paje zabo kuzija kumengo nikizira gukorera ibyogo n'uzingene bigurisha niyo vugo bakoresha kenshi mu bubisha kandi utasiba nizo mbuga kuzikoresha gusa icyo bakora wewe ntacyo bagufasha bakwanga barakwanga bagushaka mu bisanga baguhonyanga mu bisanga bakugwanya challenge yikoze wowe barayita bifu bayikora abandi bakayita inyigisho n'umuhari utavanze nishari enzapi ni heya mabro muvu mu mutima natewe n'uyu muziki ni so yari hustler all eyes on me like izo mambo Take it on me oh let's go naho batabyumva maze wala urahaturiye mufise impano kabisa reka kuvuga mutara turaba master man sasa
ivyimviro nk'imbo bikura he kamaze mani dusoroma aho bituma mutama yatari akakantu n'umusari ko mutama n'umuti ingoma utazoyemera n'uwe wabo baroga walaye ndabibabwiye ava muri yandara evana iwabo baroga ni atazemera Mr. Schumann urazi ikintu je nkunze muri iyi ndirimbo tipe yaranditse kandi ubutumwa byari byiza ko abantu babwumva ko yibuka bashikiriye safi go from bafite ugiye kuraba iyi ntuze isonga nibaza ko umuntu uze umurapere wese ategerezwa kuba ari umuntu nyene yumva yuko ategerezwa gutanga message nyinshi yeah man Pana byane byo kugo turiko turaririmba ndakunda inkumi ndakunda iki ni fresh ariko bugaswe gusa man urindiriye text uraba amajambo izozana James ubwo bakuri babagabo ni hatari man murahaturiye ariko nibyo kandi rero sasa iyo ngoma narose mu utwerere tumwe kandi ushobora gutuma utwerere ugwa down my brother utwerere kandi imisi yose yo mugomba gukora project cyangwa imisi yose ugomba gukora ikintu raba ko ico kintu kizohumuriza bose cyangwa kandi kizofata bose hajya hari ikintu imisi yose udekonye cyangwa uko zikosa mu buzima jema bikugaruka ko imbere ariko utaba bibaza ko uwo mwanya bishobora kugira ikibazo raba hari ndi birozo gusoana Fabio wagiye ngaho uradisinga abamenyesha makuru uravuga amajambo atari meza eske bibaza kiyandira bizovugirizwa mu gihe bajye buyivugije ari bonyene wavuze mu bisanzwe bya ndirimbo yo birimwe amajambo mabi bitewe n'umuntu ko yakira cyangwa ko azishobora kwitahura aba journaliste nyine twavuze muri iyo ndirimbo nibo batwigishije demokrasi je nibaza ko nta kosa ririmo kubera ko navuze ukuri navuze ibihari kandi hariho n'ijambo riri inyuma rivuga ngo ndazi ko mwese atari mwebwe mu bikora mwese ariko abo ubutumwa bwega barakwiye kuyaba bakabikorera umunsi umwe yagize ugira ikibazo mu buzima ndagwa mu kiyasho mu gisanga mu kibazo kimwe nanje ubwanje ntari nzi ko noguyemo ariko rero nakibwiyemo gute nigize umunyakuri mvuga ukuri kose ariko kandi mu buzima ntidukwiye kuvuga ukuri kose kenshi iyo tuvuze ukuri kose hari byo tubura ijya ndirimbo je sinibaza ko wari kubikora kuki kubera ko uwo mumenyesha makuru ari uyo yivugije kandi mu gihe uba wifuza gukora umuzigo cyangwa gukora indirimbo cyane cyane urifuza yuko uronka abantu bayishikana kure babandi boyishikanye kure ndiko twumvikana ndiko ndagusigura yego ndavyumva je ijya ndirimbo z'aba journaliste ndavyumva par exemple ko umugenzi kuri inshuti yanje je ndumumenyesha makuru sivyo kandi je mbanzi neza ko turi ku kazi sivyo ndazo ushobora kumbwira ati igituma bijya bintu byabaye ni kubera ko jena kugwa kuvugira abandaground abandirimbyi bataramenyekana ariko kandi mu gihe kuravugira abaririmbyi bataramenyekana ubutahura kwanza ubwe bwe umensha makuru ari hajya gutarika akora iki urabona twavuze menshi ariko ntibigeze umbaza intumbero yatumye ikibazo nuko ariko kandi bibuke ko twese baturi ku kazi akazi gukomesha makuru karakazi sivyo ndavyumva none uzohumanya abandaground amabizogereye amabikungukira iki cyangwa winjiziki mu gihe abantu bakeneye amakuru bagiye bamaze kumenyekana cyari ico nashaka rero kubera ko urabona twavuze menshi mugabo ntiwigeze umbaza impamvu noba naraseruye kijya cyumvira ko ndakibwiwe ibi mukorana akazi nkuko natwe dukora bigenda gute wambaye isaha kandi ufite ikibazo cy'amaso isaha ni imana mushikanje y'amana ikindi nacyo iyi saha irafise reve iza saha zifise reve zisona ku isaha ni kuvuga iyo nagiye gutembera hamwe twahura haragira igihe igasona nkaca menya ko ageze umwanya wo kuja muhira Oxana gusa je ndafise ubwoba yuko ibi bintu byose wowe ukora ubikora kubwo ndi impumyi wanka kumbabaza ndibaza ko ari umunsi uzonsiga ukagenda hama abo underground nabo nyene bari mu kazi mugabo bafise amaboko biyagaza mugabo ntibashobore kwiyagaza kure aho bashobora gushika mugabo biyagaza aho bashikana nukuvuga iki je niyumvira gukora ijyayite nashaka ahubwo guhumura amaso aba journalist muri aka kazi kabo bariko barakora
urabona kenshi amafaranga barayasaba mugabo bakayasabira mu matwi kubera iki batuhamagara abo bandagandi bakababwira bate bana twebwe ngaha akazi nuko iradi gusaba ya ku kwezi kundwi iradi ishobora kugusaba amafaranga cyangwa televiziyo ishobora kugusaba amafaranga ngana gutya bayasabira mu matwi kandi ya n'igihe bayabahera mu misho ntibagire n'ikintu ariko kandi mu iterambere ryawe byo batarigeze gushikira ese wo gusaba ivyemezo kandi nta vyemezo mfise ariko ivyemezo biba hagati y'uwabikorewe n'uwabikoze kubera nakazi katagira pe we ariko narakubaye hagufi twarakoze byinshi nibaze neza kutigeza amafaranga bigeze jewe icyumviro canje ni ikira sinashaka gusotora aba journalist ndacara Kenya rero ikibazo ni iki aba journalist ni muje hamwe aba peti barashobora kuba bafise impano mugabo batagira support pourquoi pas mutobashira hamwe mukabegeranya ahubwo mukabaronderamo amafaranga hako mubatuma amafaranga batagira ni mubashire hamwe mukoresha impano zabo mwimbura amahera hama mubahembe kuko ni ibintu bishoboka rero je vraiment kuvuga ngo nariko shaka gusotora aba journalist yapana ahubwo ni kimwe mu bikorwa nakoze byotuma basiba donc bashira ivyumviro hamwe bakaraba ko ari ikintu bashobora gufasha abapeti kubera igihe kenshi tuguma twirukanga no kurondera nabo bantu bamaze kuronka ico kintu baza baraduhereza twese twica umuziki w'Uburundi mu kumenyesha amakuru turafise amategeko tugira turafise n'ivyo kenshi dusanga dukorerako birabujijwe kwinjira mu zabundi umesha kuri umugenza ndetse birabujijwe kuvuga nawe umesha kuri umugenza ariko kandi hari ikosa ibujijwe kurivuga nibaze neza yuko utavuze twese cyangwa utavuze bose hari ababikora ivyumviro byawe byari birashe ariko ubaza ko bizova bigenda gute bon je nibaza ko igifise intango cyose kigira iherezo ikitazovaho n'Imana yonyine rero mbona ko nitwaguma dufunga tubana canke abafise ukuri tukaguma tukunyigiza ahubwo nanje nico kibazo ncangarukana bizoherera bizogenda gute bon yari opinion yanje namaze kuvuga ko sinariko ndandasotora aba journalist ahubwo aba journalist nibaje hamwe biyumvire kuri rya ndirimbo biyumvire kuri bujya butumwa barabico bashobora gufasha abafite umuntu arashobora kuba adafise amahera arandi mugukana bukavuga ati ijya mpano y'ijya muntu tuyishikanye kwa banaka mukamuronderera connection nubwo n'ubufasha hama donc mukamugira umurima mayo mafaranga mwifuza Emma ikintu nakwize ko mfanda kumenya impamvu ari ikintu kizimvye Shatse kuvuga gute Ati kuvuga ko hari igihe duha ibyo duha agaciro byose mu buzima kugira dushikire amahoro Emma niyo mpamvu niteguye guheba iby'agaciro byose mu buzima bwacu kugira nze gusanga kuko nanje amahoro mbisigaye ndayabona muri wowe Emma ntibifate minini kuri mu rukundo nawe sinzi ko wazobitahura ariko kandi ivyumviro byawe ndumva ko birashe kandi ndumva ko ari byiza cyane kandi niko gusa usanga atari twese hari ababikora ku nyungu z'isamirizi ndetse no ku nyungu z'umuziki w'Uburundi ariko kandi burya ryari narabonye affiche sinzi neza yuko koko no nabonye wewe ugiye kunsesa bazokora kuri Safi Beach mbega byayo bipanze gute ko mutarampamagara mu mafaranga kugira promotion no kwigeza kure kugira abantu muzoronka abantu benshi baza kwirorera canke wabahagushize no kugira ushobora kwerekana ingabire yawe mugenzi neza ko bijanye no gutera imbere byo bitakiri ibanga kuri wewe Landry jewe na makuru namwe mfise kuri rya show nakubonye kuri affiche naje byanguye mu matwi gucyo nyene ndabibonesha amaso gucyo nyene bishoboka ko muri organize ibya concert nta kintu baravugana n'aba manager banje kandi je nkoreshwa n'aba manager no kuvuga ko rero wabigize wese navyo nzi sinzi bizoba kuri uwo bishoboka gute umuririmbyi akomeye nka wowe gisane kuri affiche atasabura ubusha mbega umugabanya wo kuririmba mbega wowe n'amategeko ufise ahubwo ico kibazo bikwiye kubazwa ababikoze ukuri ntabwo ari je bikwiye kubazwa abandi ababikoze sindanabamenye kuko je management yanje naciravugana n'abanyabantu ubwo niho babikoze mu kutamenya yuko hari itegeko rikingira umuririmbyi mbega icari cyo bede yawo uvuze icyo gisigura mu muziki nambuka ni cardo musicien ndo bede
ari ibigo bijejwe kuraba guha agaciro umuziki y'uwo muntu wese yikorera utwiwe kandi hariho amikari do musicien uragenda ukiyandikisha bakaguha ikarata hama urenganijwe bakagushikako ndetse obedeya nawe ije ibintu bya droit d'auteur ico kibazo rero bazigituma no kuvuza umuziki wawe atarusha bafite mu studio obedeya twatuzu tuvuza umuziki impamvu obedeya nigeze nifuza kuyimenya n'imyaka yanje yose namaze ndiko ndabivuga mfise niyo carte ntacyo baramarira uba warabituye ntacyo bigeze bamarira warabituye narabituye ndabigoye jewe ikintu cyose ngani for me mbanzi ko nturi ikintu ngaha nkagishira ngaha ugitunganya utima gitirikari Anakimwe naramenyereye Muta, iyi ndirimbo yari yanditse mpande yose yari yanditse ni beat jiga yikoreye irakaze sana urazi ibi bintu mwabitanguye abantu batabatahura mugabo byavuye bifata bukebuke isi barayitahura ubukwe ikintu iyo kije mu gihe cyacu nuko ikintu kije mu gihe cyacu niyo binakenewe ko nabwana ubwira kibeho umutipe aradutebeje yanara ko atarayirungika ahubwo happy nta message ndabona wena nongeye irungike kuri email aba kuri email ko kuba yayirungitse irish kimeze fresh wapi ntayirika ntaraturungika muri simbona mwarabikoze neza Vestine abarizwaye just ndiko ndamwumva muri iyi minsi bana Vestine yagiye kwiga mu Bushinwa yagiye mu Bushinwa kweri mbwa nawe nyene bana bon yavuye nakoze album mugani baza yuko ibikorwa nyene bibandanye nyene bukego safi safi bana jewe rero jiga ndamurindiranye gishika ko arungikiyo ball kuko ndabizi yuko tu iza kubikazi beat bwa ingene yari ikazi kene kumba produit fini yayo uramuvuza cya telefone ndaki yes bro salama sana bro yego kwiri twe twamaze gushika kwa Cocaine mutabwo niyo wadutegeje sowe turi kumwe kuke yarasohoze gato hamwe yogaruka ntoca ndamukubwirira sinza kuvyibagira bro sinza kuvyibagira Petit tuma kitu sawa turungikire tubanze twumvirize man reka twumvirize man turavugana duhejeje kumviriza thanks sana bro safi yayirungitse yavuze ko arungitse reka turaba yes rabe kuri email nambwiye ariko kuri email yap deja yamaze kugera ko kweri reka tuyitereshaje turabe ko twasha tuyumviriza ngaha kuri zo speak waje kwitereshaje nirashitse man irashitse yindukiye kuri ya drop tumvirize ngaha phone ya vitubani safi sana yes hama bro hari ibintu bimaze iminsi bincanga kweri izi promo z'Ubujumbura uzibona gutendaki hari ibintu ntariko ndatahura none urazi promotion y'Ubujumbura twese nabe turatahura urashaka kuza umpeti mw'isite pawe mw'isite ahora sora n'indirimbo tukaja kuri internet n'igiki kandi ntuzumve ku radio mugabo kari y'abantu asora indirimbo wenye no kumvira ateye amakenga ngaka ariyo yonyene yumvikana mu gisagara rero sinzi ko
kera naro nimvira ko kubaho abantu bagira promotion bakeneye ba chasseur de talent abantu bazunguka kweli no kuri abantu bazunguruka akabaronderera je sinzi ibice byibazako ni hatari je urazi ico mbona aba bantu nukuri bapromotinga amazina y'abantu gusa donc batitaye ku buryohe bw'indirimbo canke ububi bwayo bisa nkaho nabo babikora nk'abafana kweli nico ndiko ndabona urumva rero n'abaririmbyi bazwi cyane umuvugije barakumviriza donc n'umu promoter atena kuronka izina biciye mu kuvuza umuririmbyi asanzwe azwi hari abaririmbyi ba promoting aba promoter kweli ni hatari mama mugabo igihugu cyacu kweli tuzoshikira ibindi bihugu turuje nani atari yaje kurumva amaze gushika baruvuze ngo igihugu cyacu tuzoshikira abandi twishyuye kuri iyi situation mbona ni ngorane mutama reka tuyumvirize kwanza Biseri Jiga yakoze umuti yambete so benze nk'icupa iterewe mu kiyaga yuzuye imifunda n'amabuye aganda haruye hari abantu bafise ibibazo ku nyishu zose nibo babeshe umwami yaratiye urushinge barazi n'icyo somo yiwa ntuzubishinge yaba batari ntanze n'ubisendi ku magenge bakura bisha amaso ugira ngo muri kumwe batagusezeye ngo bakagendesha umugongo inyuma kiguha amashurwe ntigitanga ivyamwa hari itandukaniro hagati y'inyota n'umwumwa igiti kimwe kiguye tukumva induru nyinshi hamwe ishamba ryinshi ryo rigakura mu gacerere ibibazo tubiganire bike bibonetse tubisangire batunze kuko babaho nk'abakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi ishuri oya ntibatwigisha badusigurira ibisanzwe byanditswe mu bitabo sakuri inzigo y'igitoya ataciguhemba yo Evan nta na kimwe cyo gukosora gigabit mwenyewe uruvuze nagize ijwi man uyu mutipe ntapfa guhusha Evan gigavu uyu mutipe ntapfa guhusha ahubwo rero urazi ikintu nagomba kuvuga man arakwiye kuva muri ubwo bushinwa akaza kicara muri Jabe Sound urumva agakorera abadiha modiho kuko nawe mu rutonde rw'abatyorora modiho igihugu gihagaze ko vraiment yimwe ndakiga turasenze ugaruke mugaruka Bujumbura house yawe kabisa monte maison yo yatari motewe reka tugaruke gato ku ndirimbo cyeni ukadukora kapa cyeni ukadukora sibona reka tugaruke gato kuri isonga yes man mutama urarenze none ni gute abatunzi babaho nk'abatunzi kuko babaho nk'abakene n'abakene babaho nk'abakene kuko babaho nk'abatunzi yeje burari twenza abantu benshi mugana uko abatunzi sinzi niwe nyine umunsi mwegeze kuvuga ngo abatunzi babaho nk'abakene kuko batinya icyo baronse barakiziganya ko batinya kuzosubira kuba bakene icyo baronse bagacacibika ku mukene nawe aguye kuri yo 30,000 kwimbira ko yogiye 2 cyane bitata yandashire mu kintu naje zoronka ikindi agacaje ibyo umutunzi atari umutunzi nawe akagira ibyari kujya umutunzi ugasanga umukene yabiri abo mukene bon nubwo abantu benshi turafise ubwoba bw'ubuzima ku buryo umuntu niyaronse ikintu atamenya ko yakironse ugasanga umuntu abayeho yamavuga ko ari umukene kumbe yamye aronka ubutunzi mu buzima mugabo unyibukije ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe imihezagira Imana itanga bamwe bayibona nk'imbuto abandi bakayibona nk'umutsima hari abashika babijya n'abandi babibiba bakabigwiza mugabo n'ivyumviro nyene just byo guvira ivyumviro bon ko bigenda kose sengera nigisha ivyumviro n'ivyo waba sivyo byoroshe uzinda kubwira ikintu gamana ntabwo uri umufilosofe mwiza kuko wamenye ibanga ryo kuba umwigisha mwiza rimwe na rimwe abafilosofe hari igihe biba ngombwa ko banabesha kugira ngo bagende barishigikira mu ntege nke zabo ariko umwigisha ntashobora kuyoboza abanyeshuri b'umwigisha mwiza by'isi tuzobana nabo kunyene nk'umuyaga bumva mugabo ataziranga ijyaho tamurarenze ariko niko bimeze so nasanze umuhushi aharira ko atahushije kuko nasanze bariko bamwagirize ko yahushije atabanje gutera kandi yari mukuri ubugiye utaratera ntahusha bajambo yawe nawe filosofi zabash nawe uri mwarimu mwiza kabisa ewe rega twumvirize ko bacajigasha Zoe amakuru ya Prince Mshindi
yewe Prince ameze neza no kuri umukama aracamurinze aracamuha ubwenge n'inkomezi ebana umunterera big up kweri namwabona umubwira uti ntiwihenze kuri ndacuritse kuko nasoni komeze aheba intama 99 akajya kurondera imwe yazimiye urumva ko atera aho nyeze ikirenge mu cyasi no kuri zobukubwiri bacirize nka papa wiwe yatari mutabe twumvirize ico gikorwa twumvirize ibitangaza bya Jiga po safi iterewe mu kiyaga Injira. Bwana Joe. Bonjour kwa braza. Mte mtamu. Uko bien. Fresh sana ndugu yangu. Ndugu yangu wahoraye. Mimi niko sana ndugu yangu. Biraza nawe. Karibu. Bwana producer yuko wapi? Twari kumwe tuko dukora. Umuntu amuhamagaye mu mwanya. Nje ndamurindiriye umwanya mbwiye ngo asimbiye muri ville. Po hapa ni nyumbani hata nikikaa hapa hakuna zambi ndugu yangu. Kiti ya producteur. Lakini si shida. Vipi sasa ndugu yangu? Niko bien. Umeze fresh? Yego. Man, narakangutse sana. Na nini te? Uko multi service vraiment. Uri multi service. Jewe nari njinga bambira ngo wende urifanye ibi bitu. Man, wende urifanye studio cha kwa hivi. Mungu atupatia vipaji tofauti. Man, chukua 5 vraiment. Chukua 5. Hivi vyote. Kawaida unafahamu design ya studio. Kweli. Studio, TV online, vitu gani? Man, unashow vraiment. Ndavyi design. Watu wengi wabiwazi. Nafaka bya. Ega abantu benshi bazi gukora umuziki gusa. Meni yona yini tarakubona. Impano nyinshi sana. Impano nyinshi. Nibi dodo ndabikora. Anze kweli. Ahubwo je nari ndabukeneye inshuti yanjye. Mimi kwa hapa ndugu yangu. Unaweza fahamu ongezi bila tatizo. Girura muri tumurindiriye hamwe twese. Hamna shida, basi ni nyumbani basi. Ni muhira man, ni muhira na kibazo. Habari ya masiku. Fresh. Pendeza kuna kutesa. Hela man. Amafaranga ni yakora ibintu. Yego kweli. Abanaza kuboreza. Kweli hari umuntu yavuze ati yakuborezwa n'amahera baborezwa n'inzoga ariko arandisa pipare. Abanaza kuboreza igiti yawe. Wapi ntandaro nkaye kumboreza mutama. Ntandaro nkaye kumboreza. Ahubwo je nari ndabukeneye wa mazi misi ndakurondera nta na nime yiwe mfise. Braza nakunda yitanga ku buntu grand frère. Oya birashika nyene ama telefone none kashaka bama bayiba ugasanga yataka. Ni kweli nivyo. Cyo kirumvikana. Nimero yo nenda ifise ngo yarataka. Gusa nenda ukeneye gose mazi misi wangu numva hari ahantu nigeze guca numva bariko barakuvuga ukuntu jetene braza. Sinashoboye kwicara ngo ndavyumvize mugabo subira ndavyumva n'undi mugenzi. N'ubu nyene producteur ariko arabivuga. Numva birankoze ko ndababaye sana. Eti nini tena ndugu yangu. Eko wibita kubivuga. No, munagigwa n'uwundi. Deja wewe umaze kumva ikintu. Niambie, susha niambie kama kuna issue ambayo tunaweza tukazungumzia. Mimi niko hapa ndugu yangu. Mbwira tureke kubishira mu migani ahubwo mbwire nijue kama ni nini. Urabona? Hari ibintu ushobora kuvuga. Ugasanga mugenzi wawe abyakiriye ukuntu. Swate biramufashije cyane abyakiriye ukundi kuntu. Bishobora kumunezera cyane ikamutitaza. Lakini wewe ni ndugu, wewe ni petit frère yangu. Haba mu bikorwa, haba ni kama tulikuwa tukoma muziki ni kama tuko tukifamilia. Ibyo ndavyumva cyane. Ego. Muziki dukora ibintu dukora mugabo ubikora ufise n'imbere.
kandi ufise iyo ugomba gushika ndiko ndakumva kuraranga yibaza mwese bafise intumbero yo kubande vuba ubona nkaje natangiye kuririmba kuva mu 2004 nayo mu 2003 nkurikira 2004 ndaja mu orchestre atandukanye birashika ntangura kuririmba ngira ni byinshi mugabo ahanini ngomba gukora ko wowe ni petit frère wacu hari ikintu nagomba sino guhanura kuko naje ubwanjye bashaka kumanura même si ndi frère kandi nkashaka gufira byose ibyo ndabyumva ni bimwe abarundi bavuga ko kuri kutavuga ukuze ariko kuvuga ukuze gikuru nuko uwo uri kurabwirwa kuri abafise gutahura kandi no guca bugufi no kwakira bijyo uri kurabwira kuko umuntu ashaka gutega ugutwi muga bijyo uri kuramubwira bitari ko bimujyamo ngo byakire biratandukanye icyo ngomba kubwira ni iki wowe uraririmba indirimbo zo ndazuba kandi namankurikirana iby'iwawe muga ntabyutse ariko nshuti yanjye kuririmba ibindi bari ndende so kuririmba gusa si kuimba hata Mswahili achosema kuna mabari na train na train mjini kati marafiki zako kati wengine wanakuongelea sana hata mitandaoni wanaongea sana kweli usiana na wewe mambo usaliti kuna jeuri kuna kujiona umemsaliti nani kwanza brother hariho kumanura hariho no kumenya ko ivyo bintu bariko baramvuga sindikunda kwagiriza naho je navuze nti sino kwemeranya ibintu ntazi sivyo ego byaranciye kugutwi birarengana muga ndavuga nti nyine kuvugwa nzobironderera ndamwe sawa ngira ibakwe turaho kandi ikintu kibaru ku Imana ikoze icyo ushaka kubwira ni iki kuvuga nta muntu atavugwa na je naravuzwe n'abandi baravugwa niyo umuntu aravugwa kandi urenze uvugwa si ikintu kibi wase kuvuga ko nkunda yabi umugani waciye no wuciye arafuza icyo ushaka kuvuga ni iki je nagomba ndakubatsa ikibazo nka mwene wawe a petit frère nta muntu yoba yarigeze kugufasha aho mwigera wowe mu bijanye n'iki kwa bigeme bafashije mu bijanye n'ivya muziki intambwe wagiye utera zose yarabifisemo wamfashije n'umukunzi wanje ni Oksana n'ubu turacari kumwe n'izindi ndiko ndavuga ashaka umwivugire ntarinze n'ibyitwa urusaku none kibazo kiriye mbona mimi naye tuko sawa ndugu yangu ariko sija kuelewa ndugu yangu nasikia sahihi sindagutahura ntukimwerekwa none arikwambia hivyo nuko ibintu bimeze fresh je hagati ya jewe tuza gato muri cyo nabwiye nyumviriza niko bijambo sivyo duse nabunganira tuvugana nyumviriza ndagusaba jo ndagukunda kandi ndakubaha ndaje ndakubaha ko mon petit frère ariko je ngoma ndakubwiza ukuri nakuelewa amasigisi arahenda hari abantu baborerwa amasigisi icyo ndacumva ndiko ndakura kandi ndanabibona ulevi wa sifa unaoga ni mbaya sana najua ndugu yangu mimi si unanifahamia nakufahamia sikuwa primuziki wewe ni legenda sikuwa mama isanganiro ma top 20 sijui hata niseme aje sijui ma competition za nani za mo sije foko mo ground huko nikabia hizo zote nakumbuka ndugu yangu nakumbuka bumanani bote bumanani buma certificate ni wana kusanya na peleka lakini wapi wewe unaona mimi najiamini sasa mimi nilijiaminia wapi brother ngoja nikwambie sio kuri kumuri kujiaminia si kitu kibaya kujiaminia si kitu kibaya numva ngusigia unaririmba n'indirimbo zo gutuka abajurnalist ni huyo ndugu yangu ibyo bivuga abantu batazi demokrasi cyarico kujya guserura icyumviro no kugishikiriza inakuwa sio tatizo brother si icyumviro cyose kiza kinezereza abantu
urabyumva inshuti yanjye ego ufise droit yo kubikora mugabo uriko uratinzira wari urimwo yari inzira nziza uko waje sivyo uko waje ibintu nescalier inshuti yanjye ndavyumva ibintu nescalier bihera hasi biduga nasikia bihera hasi biduga intango ishobora kuba nziza hagati hakononekara sindi kurikura nawo kiko ndiko ndakumva tuba twaciye mu bintu byinshi inshuti yanjye byinshi kandi byinshi bibi na byiza mugabo byiza ntibyigeze bituboreza nta gato Jo unataka nifanye nini ndagutera inkuru siko washobora kuburirimba neza muga comportement yiwawe n'ukuntu uri kuritwara bivanye kumbure nk'izina ry'iwawe ukuntu rivugwa hirya no hino ugasanga birakuboreje kuko kuboreza kwawe ugasanga uriko uburira indero abutoye buriye reka kunyononera ndera gato reka kunyononera reka kunyononera umunsi mimi niri kujava mbe banzuri ndi jana jenga mfise gahunda ya kuonana na producer unanielewa nanje na uguha ninikomba muda sasa ukuna dépasser limite ndugu yangu uriko mani none ushaka bigende rero baba petit frère none ushaka bigende baba petit frère muri kino gihe tuti yangu nisikilize na rero kubera ko watanguye kera gusumba jewe iya rero unaona kama mimi sawa ndabyumva uri grand frère me nta burenganzira bwo kunduga ku mutwe brother sio fresh si fresh friend tuza ndakubwira sivyo nubona jenga iyo ntumvira banguriye sabanguriye gusa meme nabatoyi biwanje batu na hari jambo nakubwiye ni nawe umanuye no kumva none wewe ejo ijambo wavuze ejo umuntu wewe urahazi waciye unyishura gute ejo umuntu wewe urahazi ngukuri kuvuga toka ijambo mushaka kwigira abashefu tu munataka kujifanya abashefu ibintu byose muba mushaka kwigira abashefu je narinzi ko ushaka ko tuvugana ibintu byubaka lakini angalia brother na hii studio yako kwanza si hata ya kwako uri ngaha nkuko ndahari unavuta bangi ya gazonga wavuze ngo niwanyisimbwa iyo si matusi none ndavyo ukuntu uri kuri kombo ukuntu uri kurifata brother niwe uri kuranzereza sinova umuntu uri kuranserereza bro none ya gazo bavomera mu mubiri vraiment je ndakubaha umviriza kesho upite huku nipite huku nta mpamvu yo kugira ngo mpagarare ku mubuzima bw'iwanje muri muziki nta mwasi nigeze ngira bakiya none wasanze ntumubwire ko naciye no ngani utampigira bakiya sio fresh sio po yo si muziki inshuti ya bakiyana suko bimera bro vraiment indirimbo narayumvise kandi nararyoheye sana asante sana ntari bimanze nandi ko byoshika nkakora indirimbo twakora indirimbo n'abantu bagira sekira music karyoha kagira feedback nziza mu bantu mane byo ni simple ndakwereka warigeze ujya muri studio ukavuga ngo bakuvugiriza amanota y'abakristo oya umuziki ni ibintu gusa abantu bashira mu mutwe umuziki ni nta manota y'abakijijwe nta manota y'abapagani uranegera ni ukuvuga ngo ni ibintu gusa abantu bashira mu mutwe bo bakiyumvira yuko hari ubutumwa umuntu adashobora gutanga bitewe n'ubuzima baba basanzwe babuzima sino ibyo ni ibintu bisanzwe. Merci beaucoup kuba mushimye ko igikorwa cyagenze neza na Junior Nyakuraje. Yes bitiragushimiye hama bro Jen ari mfise ikintu nashaka kubwira mbere ujya mu studio wawe muracyasohokana none je ko namubonye ari kumwe n'umutipe w'impumyi kandi surusa ko nshaka kukubwira n'amakuru mfise kandi nabonye nashoye kuyumvira ko ndavuga tuko bikose umugenzi ndamubwire cyangwa ndamutubire usanga ari abantu b'abagenzi bari bahuye ega umuntu wese agira abagenzi none we nta bagenzi mwiganye nta bagenzi mubana iyo muhuye mwibarabara muba muri ko muravugana fresh nta kibazo mukivuga oya mugaje nanje ibyo mvuga ndabizi je ndabona neza ko ari abantu bari mu rukundo byakoze iki je ndabona neza ko ari abantu bari mu rukundo ahubwo nagize amakenga umviriza ndakubwira ati mbwira icyuzi nico njye twari kumwe hawezi nifanyia kitu kama hicho hizo ni nkuru igarashobora kuba akundanye nawe gatanga n'umwanya handi gusa arumva nakubwiye ko atari urusaku ndiko ndakubwiye reka ndaguha umwanya nawe uzigenda ubyigeregereza
ubimenye nawe urabe ko uri ndiko ndakubwira ari gusa icyo navuga nuko ari nk'uko Jack tuvanye town tumereranye neza ariko iyi nkuru iri kuhanga inkuru y'incamo sinzi ko tubyumva gusa reka nizere ko turi kumwe reka nzoja kwironderera amakuru umenye ibyo uri kurambira ko ari kuri channel kinini. Asante sana muri studio za DFTV twamaze kwakira abatumire bacu badasanzwe mu kiganiro Amazi Music twamaze kwakira abatumire bacu rero muri kano kanya mu kanya gatumye cyane twumva dushobore kubayagisha abatumire beza cyane les bijoux de la capitale basa neza cyane gose bamaze kwishikira muri studio za DFTV ni mu kiganiro cyiza cyane Amazi Music Vibe avec MC Iva mutima burundi tunenda turi kumwe na Derero turi kumwe na Kleka hamwe na Red Bull abasore beza cyane novuga yuko bazana na manager wabo basa neza baratagase bakicinjira gusa studio yavunye imota sinzi rero abo basore ba ingufu bazananye muri studio reka mukanya gatumye ngo madushobore kubakira kumwe mukirwa na kano kadimbo kacu tunenga muri cyagano cyiza cyane gose rero reka dushobore guha akaryo kiza abantu batumire bacu dufite kugira ngo byibura bashobore kutwereka yuko ari bo turi kumwe muri studio za DFTV kanya gatumye cyane rero Kaka na Lego tubagore gatumye kugira ngo mushobore kudukubitira agapela kugira ngo mushobore gucana badito gucana ya tunenda 1 2 3 mama Red Bull, Cosmos, Amazing Clark. Amen. Yo. Wanerifonye kenshi reka ndakwitabe reka nkusaba ufata intebe ubanze wicare hama tuyage duhuza ntiduhushane tuvuga abagenda ko bashika ntibashikane nabyutse meze fresh ndanakumva tangura bicumuro byanje sico tuma tudasanura tuyage tutadisinga tutadiscusinga dutera inkuru ngo turirimba ibyisi nonaha ni mwijuru umukene umutunzi ntumugabo munzu y'umutunzi umukene ntumugayo mwana w'umukobwa mana rara mu bigabo ntiyaronka ingwara ndaza zocarara mu bitaro ingwara sumugera mushitsi ntaterikena ni mu Burundi gusa upfuye baca bakumenya dushaka guca intoti ntidushaka guca ubwenge guca mu inzira ishika bwira amaguru tugende uvuye home usigunyo yakajwisi utaragera kuri bisi tuba twagutoye utunenge bidufitiye ikimazi sibwo bwenge bidufitiye ikimazi nivyo biduhesha ubwenge ukuri kugutesha inyungu zawe sukuri kinyoma kiguhesha amahoro wowe n'umuti umurundi aravuga ukuri yakicwa n'ikinyoma umugenzi ntakuvuganira kare kugahona utoritsiro bashazi hapani yuryamye urumwe n'igihugu mugandazi yuko upanzi waca abarozi ni benshi ababeshi ni boss ugutunza atagukunda zo gukunda ubaye boss ntidusa mu byacu byiyumviro tekereza umushyitsi udakunda nawe ntumuherekeza iwacu ujisha igisenge kandi urara ku gitanda wacu urenga inzoga iryoshye mu gukaboregwa ifana uragira iteka mu gasiko vyami wacu udafise ivyo uteka uca uteka imitwe sana umushitsi urazimana mugahari igihe akwiba rero uronse duke twawe ntihabura baza kwiha ku bakomeye bashima sibo bihamagara ntawe yita izina kuko atanuwihamagara ingwara ibamagara hama amagara b'ingwara ntawize umutima gukunda si umuco utagira itara kazi imvura ihise agatsirano k'abarundi none ihita ryari ntangure gutira abandi umwansi wanje si satani umwansi w'umuntu n'ubundi isi ntifise ikirindi niyo gukura mu butindi niko bimeze n'ubundi ntacyo bimaze nk'imbwa ikugiziritse yarinye n'inzu none buce nawe yimutse imana mushobora byose mugifise abakozi b'imana nanje ubwanje ntavyo nzi nanje kweri ntavyo nzi mugashaka ingero hapfa umuwataye umwanya ku muntu yataye indero life kintu twigisha ni kudatinya idonzi yanse kutera imbere uja imbere mu gutera idozi abansi ntaba people mutabona ibintu kumwe hari gufira rimwe hakaba no gupfa rumwe narakanuye gose kintu nabonye home isi irazunguruka muga ntabwira ca hondi kwiyubaha ntikubuza kwiyubara man kwigenga ntikubuza kwigengesera ha ntuwakijijwe icakuba icago nk'umugani imana n'umukunzi hama ex ni shetani
Yes mwumvise rero yuko abasore bacu reba bizi cyane guse muri studio da DFTV twabakiriye neza kandi murumva yuko bashobora kutugirira ibintu neza cyane guse muri kano kanya rero duhindukire gatunya kuri manager wa GF Sound yashoboye gutegura rino higanwa rikomeye cyane rino higanwa ryarimo abaririmbyi benshi cyane guse ariko abasore babiri gusa ari Crack na Red Bull akaba aribo bashoboye gutahukana ndetse agashimwe gakomeye cyane muri GF Sound kuri manager turakene kubaza ni igiki mwisonze cyangwa ni biki mwashoboye kwisunga kugira ngo bano basore bashobore gutahukana agashimwe mwisonze iki ikibazo ugira kabiri mwari mufise intumbero yahe nka GF Sound. Ego turabashimiye DFTV ukuntu mwatwakiriye. Okay. Hama nkabashimira n'abaraperi ukuntu babyifashemo muri competition zabaye. Okay. Hama muri GF Sound ukuntu twari dufise numero dufise twari dufise intumbero yuko hip hop isubira kuzamuka kuko n'ubundi hip hop ngayi Burundi wacu iri hasi cyane. Okay. Ngaho ukuntu babikoze ndashimiye ukuntu babyifashemo kuko babyifashemo neza hip hop iragenda izamuka kandi imeze neza. Turabashimiye wumvise na n'ukuntu babigenje babigenza neza cyane. Ego numva yuko umenga ahubwo bose bo bitaho hip hop parce hip hop irafasha no mu mutima w'umuntu wese faiblesse ukuntu umaze kumva hip hop n'ikira biravuga uca wumva uko umenga no mu mutima bimeze neza. Manager nacu tugushimire manager ariko kandi n'abashoboye kutaronka amahirwe yo gutsinda mu higanwa ariko nabo nyine bafite akajambo kamwe batekera ko ndazi ko bakurikirana DFTV muri GF Sound turatumiye n'abandi ba rapper. Okay. Babona ko aba babica bigacika. Okay. Kandi turatumiye n'abandi babishoboye ko botumbera nka muri GF Sound iwacu canke bakaza bakifatana n'abandi kuko hip hop n'umuziki wemerwa hose ushika n'ahantu mu mahanga kumva ko hip hop ariyo iri hejuru cyane. Turiko turangiza ikiganiro cyacu rero ikiganiro nyicaye ikiganiro ni ikigani Amazing Music Vibe muri kubona MC Van mutima burundi turiko turangiza kino kiganiro cyacu kuri Crack na Red Bull reka tushobore kubasaba akajambo kanyuma gusa mwiyumva gute kubona uno munsi muri aba meilleur cyangwa abo navuga bashoboye gutsinda rino higanwa muri benshi bari babyifuje ariko bikanka dore kuri Crack hariya. Ego murakoze hama ko ivuga ati higanwa benshi agatsinda umwe. Okay. Natwe urabona ko twagize amahirwe tuja muri benshi tutambarijwe tugira amahirwe. So ijambo no gutera intege abandi bose bakora uyu mudiro bakomereza murakoze cyane. Kuri Red Bull hariya umusore mwiza cyane Big de la Capitale wiyumva gute kubona uno musi GF Sound yashoboye kugira yashoboye amahirwe yo gupasa muri competition kandi ukacubikora neza uyu munsi ukaba witwa umwe mu babishoboye neza ukaba witwa umwe mu ngwanyi zagwanye kandi zigatsinda. Feel good, yumva fresh sana. Okay. Nararyohewe deja. Kubona ko baduteye ako kamo turagenda bon twari benshi cyane mugasigaye de umva rero ko twabikoze neza. Hamwe eforo ziwacu twaragize eforo twagiye gusanga kugenda gusa kuri umuraperi abaraperi ni benshi kandi benshi barandika. Sasa twashaka abantu ko badufata serious tube serious mu kazi kacu abantu babone rap kuri seri. Sasa kuri ico kintu rero cha rap iki kintu twe tucita nka komba. Ni nka komba hama JB bon yarabidufashijemo ni komba bariko baramena hama natwe ko turabafasha muri komba yabo. We are soldiers in this guy. Okay, thank you so much. So Red Bull tugushimira cyane kubona witavye ubutumire muri DFTV. Nibazi ko ndi muntu ukeneye uzotwitaba. Kuri Crack hariya tugushimire cyane papa. Muragatseba gufadutere kuri. Yes bakunzi ba DFTV murakoze cyane kuba ariko baratubarumviza kino higanwa cyacu. Ni kiganiro gikunda guca kimisi yose kuva isaha 9 z'umuhingamo gushika isaha 11 z'umuhingamo. Abariko barateramana natwe bose reka tubabwire ko tubakunda cyane. Ikiganiro ni cyaye ikigani Amazing Music Vibe mariko na MC Van mutima wa Burundi muryohe guriro mubandanye
mubandanye muryoherwa aho muri hose aho muri ko murabandaniza imirimo yanyu na kano karimbo keza cyane ishyano kabano batipi bacu ciao ciao twende wanerefonye kenshi reka ndakwitabe reka nkusaba ufata intebe ubanze wicare hama tuyage duhuza ntiduhushane tuvuga abagenda ko bashika ntibashikane nabyutse meze fresh ndanakumva tangura bicumuro byanje sico tuma tudasanura tuyage tutadisinga tutadiscusinga dutera inkuru ngo turirimba ibyisi nonaha ni mwijuru umukene umutunzi ntumugabo munzu y'umutunzi umukene ntumugayo mwana w'umukobwa mana rara mu bigabo ntiyaronka ingwara ndaza zocarara mu bitaro ingwara sumugera mushitsi ntatera ikena ni mu Burundi gusa upfuye baca bakumenya dushaka guca intoti ntidushaka guca ubwenge guca mu inzira ishika bwira amaguru tugende uvuye home usiga unyoye akajwisi utaragera kuri bisi tuba twagutoye utunenge bidufitiye iki umushyitsi udakunda nawe ntumuherekeza iwacu gishiga isenge kandi urara ku gitanda wacu urenga inzoga iryoshye mu gukaborerwa ifana uragira iteka ye Jack vipi bro wakomeye Umwanya ntihatari mutagenda shima kwera uko biri kose wapi sindaguhamagaye kugaya projet ahubwo nashaka umpe amakuru kuri wa mutipe wamufashije sana ujya nyine sawa merci beaucoup bro ntari bihama turonderane turabihujya projet yanyu twayikora mu nzira safi sana Oxan ndakubaza nigiye kintu wanka mu buzima ndamuna benshi bankubesha none nk'iyo umuntu akubesha uca ukora iki kimwe nuko sinomubabarira numubabarira aho kingaburira rero seze hano baragira pizza ziryoshe ntushireko ketchup uratevye bebe uratevye yaba mbona nanje nokugaburira ariko reka ndagukoreko ama birisha wari n'uburi kurambewe iryo niryo jambo ukanzikiyago umva mwana wanje ntuzuneze uruga mu bandi babyeyi iryo niryo jambo ukanzikiyago umva mwana ntuzuneze uruga mu bandi babyeyi urabyumurazi ntabakura by'igitsure ntasa n'umwe azisamaza wikoreye ntaguture uratsinda ishavu niyagwara uragenda umuvure bitega uko fresh so nibaza kuri Salomon nagira nce ngaho ariko barabicomorera ku mutengera nje ibicanga byo guhanga ntuze wigire wakera mwisi atamba mu gaturindiriye uguhwera niko twabisanze amagogwa turamenyera pfuye ntacyo jana abakunzi barakunywera ivyo byose umbwira nta kimwe ndahura mugenzi umugenzi wawe ninde je bakubwiye ko mba umugenzi n'imbwa zimenyereye kujya canke kuba mu bintu zitaruhiye kwanza bintwaye inguvu nyinshi kugira ngo nshobore kumenya n'uyu mwobo mutahamwe sa umwo wagikobwa we ziba izi ni afere z'abagabo
urabyumva nimba ushaka ko nawe ndagushira ku murongo umwe subira uryogore bro umva ndakubwira sindiko ndagenzwa n'ubwana ngaha narinje gusa kugira ngo ndaguhe gasopo ujya mukobwa we ntuzi iyo twavanye urantegera ntuzi iyo twavanye urabona kuri kimuga cy'amaso irindi kosa rimwe gusa urabe ko ntazokugira ikimuga cy'amaguru nacyo ndabikubwiye kandi ndagiye sisi uriteguye none dukore cyane gose bon James ikibazo kimwe urabona ko batugiye guhurira mu bikorwa kimwe nk'indirimbo je ngaho hanze abantu benshi banciye imanza gukoberana kijijwe ariko je sinzi ico bitokizwe cyari cyo none ntabwo gutera ko imanza bahora bancira nawe zishobora kubako Imana yonyene nica urubanza kuko abantu barashobora kuvuga ariko ntibazi ico Imana nayo iba yategekanije ku muntu rero kuba tugiye gukora igikorwa nk'iki ahubwo mbona ariko karyo keza kuko tugiye kuvuga ubutumwa bwiza kandi ndaza abantu bazokwakira gukira biciye muri iki gikorwa ego bazi iyo abantu baririmba gospel bose babitahura nk'uko bitahura byari ko bari ibintu byiza sana babona hari igihe baducira imanza kamengo by'ukuri ibintu twese dukora nta kintu kimwe babisobanura bitewe n'ukuntu twebwe tuba tumeze cyangwa ingene batubona cyangwa ingene batwakira ariko bijya bintu si byiza reka dukore turabe ducunguze umwanya munini bona producer uko fresh cyane si two terari ndikwa tuanze nazo kwa kwanza Dear God, ndi hano nk'umushonje afise inyota ashaka kuvuga gusa take load cyose ni kubwaho kuba ndi muzima ku ruhande mo n'ibimuga tukivyuka mu gitondo tugasenga izina ryawe mu banyamahanga tukirivuganga tugikoreshwa nawe uzananiye abaganga mu izina ryawe imisozi kanyiganga ndagira ubwoba nkibaza ico bubaye utari hafi wamufasha kugona nesha man ndahobahoba nankeka niba ntagufise dayimoni sinobasha kumutesha ndabiti ivyara urugamba utari imbere ivyara intsinzi doce kuguhomba mana utegeka abaganza nk'umusavyi wawe ndamanitse ibiganza nyene ngumezi niwe nyene ngumezi mu bushobozi kuko ari wewe wenyene mana utananirwa nakirira isengesho ngeri cawe gikoresha umana tutari kumwe naco nabashamana tukanje kure wananetse mu titaboneka kuzitinda nagufise wapi ntibishoboka zigomba kundotsa dore umujinya sinkora ikizi kibikinyitanga imbere mu kutamenya eharayiga shavuriniga satani mvuga nta rukundo rwajanye n'umuyaga duhingoga zo gusenga tugakesha no kwisonzesha ko bimubasha mana nk'umuvyeyi ngira umwana omikaze tukabana ndabiti ivyara urugamba utari imbere ivyara intsinzi doce kuguhomba mana utegeka abaganza nk'umusavyi wawe ndamanitse ibiganza nyene ngumezi niwe nyene ngumezi mu bushobozi kuko ari wewe wenyene mana utananirwa
Sabaye neza twahindutse. Ico nico gikuzanye kuvuga ngaho. Gabanya umujinya tuvuga. Ukeka ko uri ufise telekomanda control umujinya wanje? Mu ntoke zawe. Bigabanya umujinya tuvugana. Bigenda gute ndaguhamagara ya pere zirenga 5 ntiyagire nimwe witaba. Bamaze kwibona kuri inzu y'amabuye muri iyi minsi. Siba. Nacho ufise cyo kwireguza. Kwanza tubaye telefone. Kwanza mpereza telefone. Iyi ni iriko iratuma wigira inzu y'amabuye vraiment itelefone naguhaye jewe. Naho twagendanye bigaragara ko utaramenya. Iyi gusa. Si telefone yanjye. Iwawe. Oxana, uraberewe she. Uzi ko mfise ishati igomba gusa n'iyo kanzu yawe. Gatoya nze ndayambaye. But now numva ndi happy kubona uberewe nk'uko. Kandi today ndanezerewe ko ngiye kukubwira ibintu. Sina kwenda taho. Imurapona? Avuga abagamba. Lose my mind, kama sina cha zaidi, give you my heart, you drive me crazy. Mwendo kama nimekunywa tequila, nani wezi kama sio wewe umenichakila. Cause of you, boo boo boo, do do do. Wewe unanifaa my sweet, my boo boo boo. From my sweet and my boo boo boo. Uramboreta baby, boreta baby, uramboreta baby, uramboreta baby. Bodiza. I feel so good kubanda gufise my lover. Yakana mumutima nishachola tattoo, yeah. Everything utaka
chonta do, yeah. Ndakubereke, mwami kazi muba sister do, yeah. You're my Hennessy, my tequila. When you miss my no menifunga tatu bila. You give me energy, na kuni motivate. Uzuri wako uko very very complicated. Nikiwa nawe nalewa tepe tepe. Nashindwa kuelewa na kuwa chepe chepe. Mboriza uno musi nahendi kwiti kwiti. Nakari umwana weekend afanyurira ibiti. Jenda kwita remote. I feel good na uonkoresha mafuti. Iwowe narashitse narafaditse narakamatitse. Je ndishigwa n'iminitse. Akabigira kabizi kajya imboga karitse. We wabonye sinziriye ngo nariwe namushitsetse. Jenda mboriza. We unanifanya sweet my boo boo boo. When chocolate, you the best of me. We unanifanya sweet my boo boo. Uramboreza baby, mboreza baby, uramboreza baby, uramboreza baby. Mboriza, mboriza. Yo mboriza, ndaborigwa. Mboriza, mboriza. Niwa mboriza, ndaborigwa. Roxanne. So ndazi yuko nakosheje. But ibintu byose bigira impamvu. Kuri uno mwanya mbona nk'umubeshi. Ariko ibintu byose nabikoze kubw'urukundo. Niyumvira uko bukeye uko bwije ukuntu gushikira. Wagendana n'umu superstar. Je nari umuntu wo hasi atacavuze. Ubona nari kugushikira gute? Nociye mu ijya nzira. Ni kangahe wancako ariko ntunambugisha. Ariko kubera natahuye kuri umuntu w'impuhwe. Niyo mpamvu nigize impumyi. Sinigize impumyi ngo kugira ngo ndakwescroke ngo nje kure yawe. Ariko nigize impumyi kugira mbe hafi yawe. Mbe mu rukundo rwawe. Wahunze ndi muntu. None uno munsi mbona. Uziko mbona. Byukuri niwo uhisemo kujya kure yanjye. So ndabizi ko ntari umwiranda kandi ndabizi ko ndi ku isi itari yaberanda. Ariko ibyiza ku isi bibaho. No muri byo byiza urimo. Niyo mpamvu nakoze uko nshoboye kugira mbe hafi y'ibyo byiza. So naho nimba bidashobotse nta kundi. Ariko umenye ko ndagukunda nzokwama ndakwiyumvira ibihe byose. Ikindi naco ariko Yeah, the boss. Yes. How do you tell the manager? Ngaho icyo bashaka kubwira ko wewe nabonye ko akazi kakunaniye. Numva rero no kuri studio no gutonze
abonye ko akazi kose wagataye usigaye uri mu mubare wa uborekwa uja mu bintu bijanye wewe wibaza yuko amarano guhemba no cyane yakurahe mu mwanya mugitonda no bukazi nukigira gute usigara mu bubare wibaza ko no cyane ndabona stakunifoke okay je nawe stakunifoke uri umugabo je na wundi ibintu byose byo kuvuga bivugana bwebo ujewe nshaka kumfata nabi kubera amahene funguruzo y'imodoka n'iyinzu anyuma ucugenda byakazi karaka Krizani kwambie boss je nimba naje nyumviriza banzu nyumvirize kwa nimba naraje muri kampuni wanyu banzu nyumvirize watana akazi kandi ugitonze ko jewe kaheze nimba n'uyu munsi mpagaze muri kampuni wanyu nijiriya doba changu ko kimutagiye gutora undi muntu mibara braza hapana braza man nikura vina kuhi unapata opportunity kama hiyo unaigishije braza sikiliza nikwambie wewe wicaye ngaya muri zinebe unakura tu franga ya baba yako unazurazi kuona mafaranga rondego unaikalia tu maplay ndakubaza ikibazo jamaa anakuja anakudepense agakoresha amahera menshi ashoboka kwa ajili ya kipaji chako au ugeze uko umefika kwa ajili ya kipaji chako ni kukuza yes uko niko byagenze so ndiko ndiyumvira ukuntu umutima wawe ukuntu wabyakiriye nkibimubwira nibaza ko ashobora kubyakira ko nahora namubwira ko yarazi ko ntabona nibaza ko amenye ko mbona ko azobyishimira urazi burya rero kiri umuntu wese muri nose hari ukuntu akunda so nukuvuga ujya mukobwa yari yagukundiye kujya nyene ubuhumbi bwawe kandi uribuka neza yuko nigeze kuguhanura ndakubwira ati mubwiza ukuri kubona nawe uranga kurumva kuko burya iminsi igisuma ni 70 nushoboka tuelewana braza hapana vraiment akazi nakichie umuntu ari akashoboye kose kwa ajili yenu wasanii ni mushima man una gaspia opportunity mnakuye kesho kutwa unasema ho atupatie usaidizi mama kwenda popote pale jeli mani muri jewe ngiye nzojana nayo tena mimi no najuse cyo kunyigisha utahitaji none uzohata ukasikiliza niambie ubu ingena gufasha wumvira ko ashobora kandi kuzokwizera nashaka no kunyumva Umva kunyumva basi ambone antege ugutwi ndabyashaka mugabo ikindi nacyo abakobwa kenshi urazi ikintu kimwe umukobwa yamakeneye ikintu bita icyubahiro cyangwa se gukundwa gerageza urabe umugore udushugwe iki urondere umutume ko ahantu ari romantique ahantu ari calme kro umwicarike ubimusigurira cyose wicishe bugufi ndaza abahungu ari gihe tuvuga ati yo gufukamira umukobwa bangaye no ugerageze umwe urukundo urabifasha bagenda ikibazo kuze yes ni kubera atama n'umwanya basi ndamutelefona yitaba nagiye ngiye iwabo ndashaka no kumbona urumva cyo iyo rero ni kuvuga je ngaha aho ngereye simbona imbere simbona inyuma ngiye gusa ndabe cyazofata iza boss James ikintu shaka kubabwira turabantu b'abagabo ntidutera imbere ntiturenze ubwo bamuvuge z'aba abandi uva ko turi turashobora muri iki bimeze sindakubwiye ko dimanche yose bon dimanche niho kontritoye funguo yako ya gari na ya nyumba uje kuchukua leo Jeni batakubwira ibintu fresh mama je umbiriza sishobora kugura agaciro kanje amafaranga mwenda nucamo nyigisha uburyo bwo kuba kwera ko muri ko marafa kama nikinyo nakunya harakazi kawe nishi tore fujo ndatonda nimekwambia hivi nitore fujo nakubwira tore ufunguzo wako imodoka n'inzu yawe hama turara kutuzitazoba uzoga imbere sikiliza nikwambia suyu yatumye jewe mbaguca mu bana nta kibazo urabyumva si ubishikanya sawa reka turabe inyuma y'ingeze kizobwira munitore fujo munitore genda rero uzane n'ubwo rufunguzo bihere ibintu kuratu ndiko ndabibona ubu ndiko ndaregreta karibu shanga amakuru y'imisi ni sawa mama c'est bon ni sawa muraheba kweli shanga ahubwo ni wadurije
nimwe mukiri bato nimwe mutegereza kuza kuraba umubyeyi wewe birakura nayo kuza kuraba abasingiza n'abantu reka aho ukunda kubaza mushira warakomeye ariko namusize muhira navuze ati kagende kuraba kuzo uko kuzirambye ko ino adakora cyane gaterekanye ngende muhira twirirwa umubwira ati senge yakuramukije ataragukumbuye cyane turasimba umunsi muzo turara ndamubwira gusa se urabiri urakoze mwana ubabaye agakunde wabonye mama oh papa yagize nabi kwihuta kugenda kabisa wumvise mutera wawe erekana uyu munsi nyene tuba turiko turateruza nene guteruza Bro, unajifanya wewe ni mtoto wa mjini sana. Kubera iki mukunda kwinjira mu buzima bw'abantu mugenda mubivuga kweli? Maze igihe nibaza mbega ubundi ntiyamenya wowe ko utari muntu wibaza ko bizohavura biganyobera. Bro, mva ndakubwira. Wewe unajifanya uko mjinga sana, uko mtoto wa mjini sana. Brazo, uyu munsi biratekuruka. Uyu munsi biratekuruka. Indira gato. Wait. Ni fresh. Wansanga hamwe twari turi ubushize twicaye. Banguka. 30 minutes ni nyinshi. Ukoresheje nka 15 byo byiza gusoma. Biriho. Sawa sawa. Inywa nashaka baguha ibyo bwiye. Oksana, wabonye ya mpumyi yawe? Wabonye ya mpumyi yawe? Uzohendwa gushika ryari we? Raba. Wowe uzohendwa gushika ryari we? Iyumvira ibintu byose yagusezeraniye. Wiyumvira ibintu byose mwacanyemo. Yigira impumyi. Nari ndaguhamagaye ngaha kugira ubone ko yaguhenze. Ico cyonyine nico cyari giturinda guhamagara. Nshaka guhamagara gusa. Cyonyine. Nenda guhamagara nawe ubone. Oswano yarigize impumyi kugira aronke amahoro mu mutima wiwe. Aronke urukundo. We nawe wari ufise byose wakoze. Ariko ibyo ntibisa. Ibisa na gato. Ndakubwira. Hari igihe nicara ukantanga ndiko ndakuyumvira wowe uzoba impumyi gushika ryarega impumyi si ahubwo impumyi ni wowe. Ndibaza muri kano kanya nonyo yobara amakosa yawe cyane n'amakosa yanje ubuce sikubwira nikibakubwira kigushingura umutima kuva mu buto gusangira kabisi nagahiye rukundo rwanje ndazi kutari gito nikica kubayeko mama we nuburibwe kuba kure y'urukundo rwawe ahurira niyumve amahoro akakwigegeza oya